ico bambara, hari n'abandi babuze ico bafungura, hari n'abandi bagwara bakabura ikibavuza, bakagera ku rugero rwo gupfa kubera kubura uburyo, kandi amahera atabuze mu bitwa ngo barasenga. Birababaje kuzagira umutima wo gufasha bagenzi bacu, nabona abantu uko bameze nkatwe. Abo ubona bagowe bagenda gusa babuze n'ico bambara, nabona abantu uko bameze nkatwe. Twiteye imfuvyi n'abapfakazi kuko nabo sibo bavyigize, nabona abantu uko bameze nkatwe. abo ubona bagenda bazinagira, abo ubona bafise ubumuga, nabona abantu uko bameze nkatwe. abo ubona bakiba mu nzu zimwe twita za nyakatsi, nabona abantu uko bameze nkatwe. abo bose bipfuza ubufasha bwacu, nabona abantu uko bameze nkatwe. abo ubona ngaho inyuma hari abantu bahangayitse, babayeho bipfuza ubufasha bwacu. Ehera bamukurya barahangayika, iwawe bimenwa. Ehera babuze ico bambara, iwawe porotemato yuzuye. Ehera baba mu nzu irahirafa, wewe wijyamiye mu nzu nziza ntucibuka ko hari abagowe. Nitwashika imbere y'urubanza nshuti uzireguza iki, uzovuge ngo warabuze abufasha, kandi naho ubaye birigwa baraseka. Ubama baguteza amaboko ubagusaba ukabirukana. Yesu agiye kutubwira ya majambo, narishonje nimwangaburiye, naringwaye nimwamvuje, narimbuzi ico nambara nimwampaye. Hogigenda sinigeze ndabamenya, erega nitwashika imbere y'urubanza, nta na kimwe uzireguza. Nuzitwaza ngo warasenga, oya namba, kuko gusenga kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Uracabaho umerewe neza, ariko hari igihe kigiye kuzimbabazi zikarangira, aho musorondera bo mufasha bitagishoboka. Mwene data fasha imbabazi zikiriho, nabona abantu uko bameze nkatwe. kuba bakenye ntabwo ari bo bavyigize, nabona abantu uko bameze nkatwe. kuba babuze aho baba heza suko batifuza heza, nabona abantu uko bameze nkatwe. uriko wanga gufasha kuri konte yuzuye, nabona abantu uko bameze nkatwe. amahera agiye guta agaciro.